Hero bite so jendi bazomurameze neza nkuko bisanzwe ubundi kuba tanzi nkaba nitwa Jafari Domosa chonte promoter bivanye no kuvyumva cyangwa uko ubishaka guys nagira ndakubwira ati murundi wese cyangwa umuntu wese aho uri kurankurikirana aho nose uherereye manzo ufata kanyo manzo ushimira Imana yakuramu kijongera kuyiriza kuko hari beshi twavukiye rimwe tubatakibarizwa kwisi hari beshi twavukiye rimwe bamanitse amaguru n'amaboko mugo nawe urakomeye nta cobuza na kimwe cotuma udashimira Imana nagenda gusabere manzo ufate akanya k'iminota 2 umanzo ushimira Imana mbere yuko dukora ibikorwa vyatuzinduye mbere yuko dukora ibikorwa cyo bitwa gusesangura umuziki ndundi guys nagenda babwira ati rero jewe Demos nyuma y'igihe kirekire ndagarutse kwizi content ndababwira ico bitwa umuziki ndundi mbega uhagaze gute mbega umuziki w'u Burundi umeze gute mbega umuziki w'u Burundi ugeze hehe mbega umuziki w'u Burundi wifuza kugera yeye haraheze ikiringo cy'umwaka wose umurimbyi yitwa Big Fizzo cyangwa umwitwe Big Farias cyangwa umwitwe Mugani Desire umwitwe ukushaka kukubera afise amazina menshi yiswe n'abafana afise n'amazina menshi bitwa Ndugwe kizigenza mu muziki w'u Burundi eka ndetse n'abandi n'abanyamahanga bamwitwa The King of Music ni Burundi eka ndetse afise n'amazina menshi ariko nagenda babwira ati sisho turagaruka ko tugaruka ku murimvyi yitwa Big Fizzo cyane ico bitwa kurekura umuziki yaheze umwaka wose guys iyo ndirimbo rero mubona yitwa Niwe Shaka yaririmbanye no muririmbyi yitwa Miranini Boy cyangwa umwitwa umwana w'isezerano iyo ndirimbo ikaba imaze ikiringo cy'umwaka wose umwaka haburamwo ukwezi kumwe kuko turabibona neza cyane igihe yashikira kuri YouTube uruga rw'umusaza nyene Big Fizzo asanzwe akoresha gwa YouTube biraboneka ko indirimbo imaze umwaka wose kata muziki arongera gusohora guys abafana cyangwa bakunzi b'umuziki ndundi cyangwa n'abanyamahanga bakomeza kwibaza ati mbega umurimbyi yitwa Big Fizzo yoba yarahevye umuziki cyangwa yoba ari karategura igikorwa gishasha kuko umurimbyi yitwa Big Fizzo kuko n'umuntu afise amafaranga menshi niyobora amafaranga kuja muri studio asanzwe yifitiye na studio yiwe yitwa Bant Boy kandi akaba atowura amafaranga yo gukora video mbega umurimbyi yitwa nka Fizzo umulegend bazi cyane akomeye cyane mu muziki ndundi mbega yo ashobora kumara ikiringo cy'umwaka wose adasohoye indirimbo mbega bimeze gute cyangwa ariko arategura igikorwa gishasha kize gikubita indirimbo yitwa Tel Aviv y'umurimbyi yitwa Satubi kuko bera hari ibintu bikomeje bigaragara ku mbuga ubona ko umurimbyi yitwa Big Fizzo atari kwigirisha ahubwo umurimbyi yitwa Big Fizzo amahanga yamutwaye mwibuke ko abo atakibarizwa mu gihugu cy'u Burundi abarizwa hanze ariko umuziki w'u Burundi sico cerekana ko yoreka gusohora umuziki kuko murazi neza ko umuziki ari wakuye hasi umurimbyi yitwa Big Fizzo nivyo ageze ko n'umanisa ari umuziki urumva niyo hemukira umuziki abandi bagakomeza kwibaza ati mbega Fizzo atari guheba umuziki cyangwa yoba ari karategura igikorwa gikomeye cyane guys nagenda babwira ati mubane nanje gushika ino video imanzi nangire mutarakora subscribe nico giye ukore subscribe ku buryo ibiganiro bishasha byose bikomeze kugushikirira ku gihe ndabibutsa ati kuri Jafari TV n'ahandi ibiganiro bishasha ubisanga atari kuri Jafari TV cyangwa amakuru ari update mu aciye umuziki w'u Burundi ntandi bikura atari muri Jafari TV nico gihe followinga iyi channel ku buryo ibiganiro bishasha byose bikomeze kugushikirira ku gihe reka tugaruke ku ndirimbo yitwa Tel Aviv y'umurimbyi yitwa Satubi Satura cyangwa umwitwe Bizimana Abubakar cyangwa umwitwe Satellite eka afise n'amazina menshi uwo mwita kukubera n'umurimbyi yakoze cyane n'uwari kacari ku kivi hakaba ko aravugwa amajambo rero menshi agiye atera ubwoba umurimbyi yitwa Big Fizzo bivanye n'ukuntu umurimbyi yitwa Satubi ariko arakora cyane n'inguvu turabona indirimbo nyuma yo kureka indirimbo yitwa Tel Aviv mu ndwi zitatu ikabe kwije imiliyoni 2 mugabo ejo hahise
izakaba zari miliyoni waba uri miliyoni umwe n'ibihumbi amajana ane vy'amavyuzi mugabo mu gatondo tuvuze dusanga ibihumbi amajana 6 vyaraye vyiyongeye ko aca kwira imiliyoni zibiri 2 miliyo z'amavyuzi ku ndirimbo ya Tel Aviv ikaba ariko rero biratuma umwimvyi yitwa Big Fizzo agira gahinda gakomeye cyane kuko ni ibintu bigenda bivugwa n'abafana. Impamvu rero nakubwira ko umuririmbyi yitwa Satubi Satu ari karagwanira umuziki wundi ugira ugire kure ugire East Africa ndetse n'isi yose no kubwira yuko ejo ku munsi w'ejo ku mugoroba no yari kuri radio yitwa Irebe FM no yavuga ijambo rikomeye cyane avuga ati abarundi ngire ntangure kuzandabaha umuziki yaheze ukwezi kumwe kugira ngwanire wa muziki kugira w'abanyamahanga bamwe bumva umengo bararenganye mbanze ndabereke ko jewe namaze kubashikira tabwo abotera umuziki w'u Burundi. Iryo jambo rero rikomeza kuvugisha abantu benshi bagiye batandukanye abakunzi umuziki ndundi eka ndetse abakunzi b'umuziki muri rusangi bakomeza bavuga ati umuririmbyi yitwa Satubi ayikaratera ubwoba Afrika ndetse n'umuririmbyi yitwa Big Fizzo mbere yuko Big Fizzo agize ubwoba cyangwa yahamuka yuko ashobora gusora indirimbo yeze umwaka wose bivanye no kuntu umuvuduko abona kuri Satubi ko nari karitanga akora cyane kugira aharanire umuziki w'u Burundi aduze ibendera y'igihugu kubwo n'abanyamahanga bashobora kumenya u Burundi biciye mu muziki. Satubi ategereza ukuntu aritanga akora cyane kugira umuziki wundi ugere kure. Hama rero umuririmbyi yitwa Big Fizzo cyangwa Mugani Desire akaba nawe afise ubwoba cyangwa yahamuka yuko ari karabona umuririmbyi yitwa Satubi ko nari karitwara akora cyane yitanga kugira agwanire umuziki w'u Burundi. Fizzo nabi gatuma nawe yumva umengo ari down kubera atari karatanga ibikorwa. Fizzo rero abafana benshi cyangwa abafana b'umuziki ndundi bakomeza kwijijanya imitima mbega Fizzo umuziki yoba yarawuhevye cyangwa ari karategura igikorwa kiza gisambura indirimbo y'umuririmbyi yitwa Satubi yitwa Tel Aviv. Guys mugomane nanje umwanya ku mwanya ndabaha amakuru ari update. Ciao ciao.